tuce turaba imyaka 3 n'igice ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye ibintu biri mu gihugu. Ibyo nibyo biza kudufasha kugereranya abo bantu babiri. Nsubire kandi nibutse ko Ndayishimiye ari umusirikare. Ndayishimiye n'umusirikare ariko Nkurunziza ntiyari umusirikare buriya. No ku rugamba Nkurunziza ntiyari umusirikare, niko yararongoye rebellion yabo, niko mu byo akora hateza kuba mu by'igisirikare, mugabo ntiyari umusoda ajya ku rugamba kugwana kurasana, sico kimwe. Yagumye ari umusivile ajejwe ibyo kwigisha umugambwe. Ariko Ndayishimiye n'umusoda ajya ku rugamba, rongora ingabo, ajya kurasa, ajya kwica, n'umusoda. No mu nyifato zabo urabona ko Ndayishimiye yizigira igisirikare kurusha uko Nkurunziza yizigira igisirikare. Nkurunziza yari yubakiye cyane ku iperereza rya Adolphe Nshimirimana no ku gipolisi cya Adolphe Bambe cya Alain Guillaume Bunyoni kurusha uko yizera igisirikare. Muribuka ko muri iyo myaka hanavugwa ingene mu gisirikare hariyo discipline, ariko mu gipolisi no mu iperereza hari ibintu bitumvikana. Ico ni kimwe mu bintu binabatandukanye ingene bakora ibintu. Ico si kenshi abantu bakunze kukibona. Icya kabiri, Nkurunziza yaje ku butegetsi igihugu kivuye mu ngwano, niko hari habayeho kije gihe cy'intwaro y'ifata kibanza, hari habayeho amasezerano hagarika intambara, hari habayeho amatora, ariko cyari igihugu kivuye mu ntambara kiriko gerageza gusubira kwemerwa mu makungu nk'igihugu. Ndayishimiye aje mu gihe igihugu ciwe kivuye mu gihe c'intwaro yaciriwe umukenke mw'isi, igihugu catatanye, igihugu kitacemewe mu makungu, igihugu namaze kubivuga ingene ubutegetsi bwari bumeze mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Bose bumva bakurikiye igihe kitoroshe. Aho batanguriye kuri ligne de départ ihakwa kumera co kimwe. Nkurunziza atangura amakunga mwizigiye gose, abantu bagira bati impinduka iraje mu Burundi, biteguriye gufasha intwaro yiwe, ubona ko amakungu aje bizeye ko hari ikintu kigira gihinduke mu Burundi. Ndayishimiye nawe nyene atanguye amakungu amufise ko ivyizigiro bikomeye cyane, bose bagira bati hari impinduka igiye kuza, igihugu kigira gisubire kuba igihugu. Nawe nyene kandi afise abenshi bari biteguriye kuca bafasha igihugu mu gihe yofata umurongo mwiza. Mu mwanya muto cyane ubutegetsi bwa Nkurunziza, nongere ko Nkurunziza avuga amajambo meza, amajambo abarundi batari bwigere bumva ku bakuru b'ibihugu, kuko we yaje avuga Imana. Abarundi bavuga bati tugiye twaronka umukuru w'igihugu yubaha Imana, ntavyo twari bwigere tubona. Bari bamwizigiye umukuru w'igihugu kandi aciye bugufi, yegereza abanyagihugu, aja kwikorera amabuye hamwe nabo. Yavuga ati twikoreye impoho kenshi, ubu naho reka twikorera amabuye yo kubaka igihugu. Yari imvugo abarundi baca bumva ubwo nyene bakumva n'umukuru w'igihugu wabo. Ndayishimiye aho nta kintu kinini yakoze ko, kuko yabandanije umurongo wasubiriye je nanje nje nubaha Imana, naho kwemera ko abatari na kumwe. Umwe n'umuporoti tumenyereye uko abaporoti basenga, uwundi n'umukatolika, mugabo afata intumbero zo gukora ibikorane nk'iby'abaporoti, wa murongo nyene wo kwa Nkurunziza awugumamo, kandi wari umukatolika. Aca umva agumye murongo ko ati ni Imana indongora, ni Imana ifata ingingo, ni Imana ingira ubudasanzwe. Ukwicisha bugufi abibandanije kumwe kwa Nkurunziza. Kuri urwo rugero baje co kimwe. Mu mwanya muto cyane umugwa kabiri w'ibibazo nashaka kubaza, Evariste Ndayishimiye imyaka 3 n'igice, igice ca manda amaze ari ku butegetsi, hari ibintu vyamuranze bitandukanye n'abandi bakuru b'ibihugu batwaye, ndavuga nk'amajambo ashikiriza. Ntitwigeze twumva umukuru w'igihugu c'u Burundi yemera ko ubutungane bwapfuye, akerekana abapolisi ko bakora nabi, akerekana abashikiranganji ko bakora nabi, hari n'igihe yerekana ko n'abahanuzi biwe ataco bamumariye. Ayo majambo ari twari tukunze kuyamenyera mu bandi bakuru b'ibihugu bagiye bararongora igihugu. Mbega vy'ukuri
wowe imvugo z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku bwawe uzakira gute? Ikindi naco, igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yaza nk'uko nari nabivuze mu ntangamarara, yaje yerekana ko igihugu capfuye, mugabo kandi igihugu cari cishwe n'uwo yaraje gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza. Nagira ndababaze, mbega hari itandukaniro ry'intwaro ya Evariste Ndayishimiye hamwe n'intwaro y'umuhisi Nkurunziza, vyoba bitandukaniye hehe? Ikindi kibazo kigira kabiri, umukuru w'igihugu c'u Burundi igihe bari mu gikorane, nuko ntibuka intara iyo ariyo, yaravuze ko yifuza ko yopfa kubera ko abantu bamuhanze, abantu bamuruhishije. Nagira ndakubaza ikintu coba ku bwanyu mubona kiruhishije umukuru w'igihugu c'u Burundi ku buryo yifuza gupfa kandi ari yagishika ku butegetsi. Murakoze no kuri kano kabazo kagira kabiri. Nako nyine gafite ico gapfana gose naka mbere twaye dutanguriye ko kugurura kino kiganiro. Murambagije muti mbega amajambo y'umukuru w'igihugu ndayakira gute? Ni umukuru w'igihugu avuga amajambo tutigeze twumvana ubundi mukuru w'igihugu n'umwe mu Burundi. Hariho mbere n'abahora babiryosha kurusha, avuga bati umuopoza wa mbere, umuntu wa mbere twavuga ati agwanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye ni Ndayishimiye nyene, niwe muntu wa mbere avuga ibibi by'ubutegetsi bwiwe kurusha n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ndibuka ko nigeze kumwumva ariko aravuga ko Oricom atacikora, kujya wa Oricom ivyo avuga by'ibiturire atavyazi, ahubwo ko ari we azi kubivuga we nyene nk'umukuru w'igihugu, ko ari we abivuga, Oricom atacimaze, ko yanabibwiye Gabriel Rufyiri. Namwumvise abivuze uko we nyene araje imbere y'ubutungane, kavuga ko afise ubutungane budakora, abacamanza ataco bamaze, ko atazi ko ivyo bize ivyo ari vyo. Ubundi munsi akatubwira ko atagira abamufasha, kavuga ko mu biro vyiwe hakora ibinebwe, akavuga akasanga yavuze abashikiranganje biwe. Avuye ngaho akagenda agatuka abagwiza atunga, ko ataco bamaze, ataco bamufasha, ko ari bo bamuzaniye amadolari none bariko barayamusaba. Yava ngaho ugasanga yatutse abandi, aguma kurakuranya, hama hariho abaramukiwe gutuka. Ni ikintu gitangaje. Amajambo avuga, umuntu wese yari kuyavuga ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza bari kumufata nk'umwansi w'igihugu canke nk'umwansi w'ubutegetsi bwari buhari. Narijya noneho mu Burundi nyene atana amashirahamwe yigenga ari hagishobora kuvuga vy'ukuri. Mu Burundi akaba atari ibinyamakuru vyigenga bikivuga. Mu Burundi n'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi ikabitinya. Umuntu vy'ukuri avuga ibitagenda mu gihugu ni Evariste Ndayishimiye. Umwumvirije ugira uti hariho Evariste Ndayishimiye abona ibitagenda, mugabo ugasanga umuntu yogira ati mbega none umukuru w'igihugu nawe arihe ugufata ingingo. Hamwe Perezida Ndayishimiye ahinduka ndamwita umu activiste wo muri societe civile, ahandi agahinduka utavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, hanyuma asaba ibikwiye guhinduka, hakaca rero habura uja ku ruhande rwo gufata ingingo. Wumvise ingene yidogera abakozi ba leta ari we abagena, abantu barongoye inzego zitandukanye, uriyumvira uti none ko ari we ugena abo bantu widoga kubera iki? Ni kubera ko utafashe ingingo zikura uwo muntu. Sinzi ko abantu bakurikiye ikiganiro cyabaye mu nama nshingamateka muri ino ndwi. Abashingamateka batari bake baragarutse nko ku kibazo ca Onatel. Baba abashingamateka muri CNDD-FDD, baba abashingamateka bo muri CNL kwa Gatongwasa, bose bavuga rumwe. Cyari ikintu gitangaje uwo munsi, ntavyo nayo bigere mbona. Bose baravuga bati ishirahamwe Onatel ririko riratemba, abaritwara bamazeho imyaka aribo baritemvya, ingene bagiye barakurakuranwa barazwi. Batariko ntivyumvikana ingene
abo nyene bariko baratemvya Onatel baguma ngaho atawubakorako atawubabaza ivyo bintu kugeza aho umukuru w'inama nshingamateka atangura kwibaza ko hakenewe ibindi bihano bishasha vyo guhana bene abo basuma no kubemeza ku nguvu ko bivye ko arivyo vyoza biruta amategeko asanzweho. Iyo myidogo uri kurayumva ukaca wumva umukuru w'igihugu wa mbere yidoga ivy'ubusuma biri mu gihugu, uca wibaza uti ni kubera iki abo bantu batwara Onatel bakihari nimba n'inama nshingamateka yemeza ko ari abasuma ubagena akaba ari umukuru w'igihugu ntabakoreko? Ni biki ivyo bintu biri aho hantu? Aho niho namaze kuvuga ni Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu agoye cyane kwiga, ni ntankufatwa. Ivyo avuga n'ivyo akora, ivyo avuga n'ivyo yumvira ni ibintu bitandukanye cyane. Hari bimwe bimwe umuntu abiravye mu myaka iza kumbura abantu bazonatangara kurusha. Akaroro gatoyi, ejo bundi naganiriye n'umuntu duheje kuvugana, duheje kumviriza Perezida Ndayishimiye yagiye mu Kayanza. Mu Kayanza bumvirije iryo jambo yari yavuze, ico gihe yavuga ku bintu vy'ubutare, aratuka ku rugero ruteye ubwoba abantu bimba ubutare hariya mu Kayanza. Aratuka nk'umuntu yitwa Mayondori, aramubwira ati ubutare bwagiye he? Ati mbona ashobora kuba ibijuju kugezaho mwiba mushira abandi. Ati ubutare bwavuye hano hantu bwarubatse amabarabara, aratondeka ibintu biba byaravuye muri ubwo butare. Ariko kumwe nkunda kuvuga nikurako, uyo muntu twaganira cyarambwira ati wumvirije ayo majambo wo kwibaza ko ari impinduka idasanzwe igiribe n'ibintu ariko arakora, atariko hamwe womenya ko bishoboka ko bene Mayondori basangiye sosiyete yo kwimba ubutare wotangara. Yabimbwiye uko ku buryo ntashoboye kuvyemera. Hari ivyemezo vyiwe yampaye, yarambwiye ngene abo bantu bakorana mu vy'ubutare mu Kayanza ni Muyinga. Hari ivyo novuga ngaha vyoca bituma uwo muntu afatwa, sinshimye kubishiramwo, ariko ayo makuru yarantangaje. Ingene uwo twabonye atuka ukuri hano Mayondori vyoba vyoshika bene Mayondori bakaba basangiye ca gikorwa cyo kwimba bwa butare, sinzi ico bagisigaye kugira dutangarire kuri no mukuru w'igihugu. Rero imvugo yiwe ko nagenda yibona mu bindi bihe bitandukanye, ubu ndatanguye kubona ko bigoye kumumenya, ahubwo ari kumutahurira muri rya jambo ryo guswahira. Ico yemera n'ico avuga birashobora kuba bitandukanye cyane. Ahubwo abantu ntibo kwitwararika amajambo, bo kwitwararika ibikorwa vyiwe. Umuntu agiye akaraba ingene umuryango wiwe uvugwa mu bisata bitandukanye bijanye n'ivy'ubutunzi muri kino gihe, hari ibintu bitanguye kuba kabaza umuntu yumvirije ibintu abariko aravuga. Rero no kuvyitondera no mukuru w'igihugu ku bwanje mbona ko agoye kurusha abandi bose twaronse. Rero muti aya majambo ndayabona gute? Kimwe nuko ari amajambo atategurwa, kenshi mpora mbona havuzwe amajambo atateguwe, amajambo ahakwa kucamo maramaza rimwe na rimwe. Wumvise umukuru w'igihugu avuga ati kumva hariho umuntu anywa champagne, arayivuga izina je ntazomenyereye, umenga avuga ko inaha, ati akubaho kakanywa iyo champagne kandi azi ko ari abana bicaye hasi mu mashure, ukaza uti nukuri n'igitangaza cy'umukuru w'igihugu twaronse, uyu nta nkeka n'umushahara wiwe ngira biramugora kuwakira mu gihe yoba azi ko abana bicaye hasi. Bukeye akaca asohoka ifoto ariko anywa ya winari nyene y'umuriyoni. Agasubira ukabona imbere y'ugwaruka rw'abanyafrika ti ntimuze musubire kwishimira imyambaro nka Gucci, nka Louis Vuitton, ntimusubire kwambara iyo myambaro izimvye y'abanyaburaya, nta teka bibaha. Dutegerezwa gukomeza imyambaro y'ikinyafrika, niho Afrika izotera imbere, niho tuzogira aho dushitse. Aje kubivuga
ukaca usanga we nyene yambaye ya myambaro yavuze ya Gucci uko yabivuze nyene n'ivyo yaciye yambara. Nimba abantu bamukurikiye nk'ikiganiro yakoresheje urwaruka ejo mu ntara ya Cankuzo hari ya masengesho, yakoresheje inama urwaruka yambaye ikoti ya Gucci isa n'ubururu, kandi ijambo rihanura urwaruka guheba kwambara izo mpuzu yari atanzwe zibiri zirayahera arivuze. Uwo mukuru w'igihugu wo mutahura gute? Iyo yavuze ijambo riba risigura iki? Abashaka gutwenza gusa canke kiba ari ikintu vy'ukuri yiyumviriye ko umwanya munini ashaka kwinjiza mu bantu? Ni gute wohanura abantu guheba kwambara imyambaro kanaka ariyo nawe wambara? Aho ntituvuze umukenyezi wiwe, aho ntacyo twobivugako, ariko ni gute umuntu akoresha izo imvugo itandukanye rwose n'ibintu akora? Umukuru w'igihugu dufise ntiyoroshe, amajambo yiwe ntiyoroshe kumenya ikiba kirimwo. Navuze nti n'amajambo rimwe na rimwe ashobora no kukwegera igihugu, kuko numvirije nk'amajambo yavuze uno munsi, uravye mu minsi iheze inguvu zarimwo zo kurondera gusubiza hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Kumviriza amajambo yavuze mu kiganiro ku kibazo bari bamubajije, nibajije umwanya mutari muto, n'amajambo yavuze koko aribwo butumwa ashaka guha u Rwanda nk'uko yabivuze, canke n'amajambo yamutorotse hasohotse ishavu ako kanya acavuga ibyo atateguye. Yoba diplomasi y'u Burundi yari yamaze gutegura gusambura ivyo bariko barubaka n'u Rwanda, canke n'agashavu kamufashe avuga ibyo atateguye? Kuko amajambo yavuze n'amajambo ateye ubwoba. Abateye mu Gatumba ntibaje bava ku rubibe rw'u Rwanda, baje bava muri Kongo. Hanyuma noneho hanavugwa vyinshi kuri ico gitero, sinza kubigarukako, birababaje. Akaca avuga ko abo bantu bahawe amahera, bahawe ibigwanisho, bahawe amabiro mu Rwanda, akarangiza avuga ko u Rwanda ruzogira ingorane muri kazoza. N'amajambo wumva asa yegereje cyane n'amajambo ya Perezida Tshisekedi wa Kongo, aho we yagira ati je nzotera u Rwanda. Nawe aciye bukeye bari ko bafatanya ingwano muri Kongo, akaca avuga ibintu bimeze gutyo. N'amajambo yegereye cyane yo kwa Tshisekedi. Umuntu yibaza ati ibi bintu umukuru w'igihugu yabivuze yabiteguye canke byamucorotse? Rero amajambo yiwe tuzoguma tuyumviriza gutyo, biragoye ingene umuntu ayafata. Muti none mbega muca murabandanya, ko yatubwiye ko igihugu cyari cyarapfuye mu mpande zose. Wari akirongoye nawe akaba yari Perezida Nkurunziza, bari banasangiye byinshi mu butegetsi, ntiwongeye koko namwita Sogo. None hoba hariho itandukaniro hagati y'ubutegetsi bwa Nkurunziza n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye? Ngaha ikibazo gikunda kuba iyo abantu bariko baragereranya abo baperezida babiri, nuko babagereranya mu bihe bidasa. Nibyo bica bituma abantu bihenda gose iyo ngereranyo. Bagereranya intango ya Perezida Ndayishimiye n'impera ya Perezida Nkurunziza. Aho ba wihenze, kuko ugira ubagereranye neza ni mu gihe wofata Ndayishimiye amaze imyaka 15 ku butegetsi ukamugeranya na Nkurunziza amaze imyaka 15 ku butegetsi. Nkurunziza yageze hari yafise uko yatanguye. Vyiza umuntu agiye kubagereranya yogereranya intango zabo, niho aza kubona itandukaniro ry'abo baperezida canke aho bahuriye mu kugene bigenza. Ngoma ngerageze kwibutsa imyaka 3.5 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ibintu vyari biri mu gihugu. Tuce turaba imyaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ibintu biri mu gihugu. Ibyo nibyo biza kudufasha kugereranya abo bantu babiri. Nsubire kandi nibutse ko Ndayishimiye ari umusirikare. Ndayishimiye ni umusirikare, ariko Nkurunziza ntiyari umusirikare buriya. No ku rugamba Nkurunziza ntiyari umusirikare, niko yararongoye rebellion yabo, niko mu byo akora hateza kubamwe by'igisirikare. Mugabo ntiyari umusoda aja ku rugamba kugwana kurasana, sico kimwe. Yagumye ari umusivile ajejwe ibyo kwigisha umugambwe.
ariko ndayishimiye n'umusoda aja ku rugamba rongora ingabo aja kurasa aja kwica n'umusoda no mu nyifato zabo urabona ko ndayishimiye yizigira igisirikare kurusha uko Nkurunziza yizigira igisirikare. Nkurunziza yari yubakiye cyane ku iperereza rya Adolphe Nshimirimana no ku gipolisi ca Adolphe bambe ca Alain Guillaume Bunyoni kurusha uko yizera igisirikare. Muribuka ko muri iyo myaka hanavugwa ingene mu gisirikare hariyo discipline ariko mu gipolisi no mu iperereza hari ibintu bitumvikana. Ico ni kimwe mu bintu binabatandukanye ingene bakora ibintu. Ico si kenshi abantu bakunze kukibona. Icya kabiri, Nkurunziza yaje ku butegetsi igihugu kivuye mu ngwano, niko hari habayeho kijya gihe cy'intwaro y'ifata kibanza, hari habayeho amasezerano hagarika intambara, hari habayeho amatora, ariko cyari igihugu kivuye mu ntambara kiriko gerageza gusubira kwemerwa mu makungu nk'igihugu. Ndayishimiye aje mu gihe igihugu ciwe kivuye mu gihe c'intwaro yaciriwe umukenke mw'isi, igihugu catatanye, igihugu kitacemewe mu makungu, igihugu namaze kubivuga ingene ubutegetsi bwari bumeze mu kiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Bose bumva bakurikiye igihe kitoroshe, aho batanguriye kuri ligne de départ ihakwa kumera co kimwe. Nkurunziza atangura amakunga mwizigiye gose, abantu bagira bati impinduka iraje mu Burundi, biteguriye gufasha intwaro yiwe, ubona ko amakungu aje bizeye ko hari ikintu kigira gihinduke mu Burundi. Ndayishimiye nawe nyene atanguye amakungu amufise ko ivyizigiro bikomeye cyane, bose bagira bati hari impinduka igiye kuza, igihugu kigira gisubire kuba igihugu. Nawe nyene kandi afise abenshi bari biteguriye kuca bafasha igihugu mu gihe yofata umurongo mwiza. Mu mwanya muto cyane ubutegetsi bwa Nkurunziza, nongere ko Nkurunziza avuga amajambo meza, amajambo abarundi batari bwigere bumva ku bakuru b'ibihugu, kuko we yaje avuga Imana. Abarundi bavuga bati tugiye twaronka umukuru w'igihugu yubaha Imana, ntavyo twari bwigere tubona, bari bamwizigiye. Umukuru w'igihugu kandi aciye bugufi, yegereza abanyagihugu, aja kwikorera amabuye hamwe nabo. Yavuga ati twikoreye inkoho kenshi, ubu naho reka twikorera amabuye yo kubaka igihugu. Yari imvugo abarundi baca bumva ubwo nyene bakumva n'umukuru w'igihugu wabo. Ndayishimiye aho nta kintu kinini yakoze ko, kuko yabandanirije umurongo wasubiriye je nanje nje nubaha Imana, naho kwemera ko abatari na kumwe. Umwe n'umuporoti tumenyereye uko abaporoti basenga, uwundi n'umukatolika, mugabo afata intumbero zo gukora ibikorane nk'ivy'abaporoti, wa murongo nyene wo kwa Nkurunziza awugumamo, kandi wari umukatolika. Aca umva agumye umurongo ko ati ni Imana indongora, ni Imana ifata ingingo, ni Imana ingira ubudasanzwe. Ukwicisha bugufi abibandanije kumwe kwa Nkurunziza. Kuri urwo rugero baje co kimwe. Mu mwanya muto cyane wa mukuru w'igihugu avuga Imana, wa mukuru w'igihugu abantu biteze ko ibintu vyiza bitandukanye n'izindi ntwaro, tuza tubona hatanguye kuvugwa ibintu bijanye no guhungabanya agateka kazina muntu bitangaje n'ivy'ubusuma. Muribuka ko mu bintu vya mbere bica biranga intwaro ya Nkurunziza ari ukugurisha nk'indege y'umukuru w'igihugu, vyabaye mu mwanya muto gose gitanguye. Haca haja ko ibyo gupfunga bahanira agateka kazina muntu, babivuze ko muribuka mu ntango nyene hapfungwa nka Gabriel Rusiri twara Orikome, hapfungwa amenyesha makuru nka Domitire Kiramvu na Serge Nibizi ba RPA. Muribuka ko byari mu bintu byatanguye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Kwa Ndayishimiye nawe nyene aza mu myanya ya mbere, haca hatangura kuvugwa ibibazo by'abapfungwa iruhande y'imanza zaciye zishigwa ku bantu, imanza zitangaje nyene zaciye zikogwa ziboneka ko zakozwe nabi cyane, zabaye imanza nyene za politique zitumbereye kurondera gupfunga batavuganwa n'ubutegetsi, zirondera abahanya agateka kazina muntu n'amenyesha makuru.
murumva ko ngaho isano mu ntango nyene baje barifise. Ibintu vyagiye kunyuka mu butegetsi bwa Nkurunziza mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabereye i Bururi muri 2006, aho umugambwe ushinga ko abansi bawo ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ari amashyirahamwe yigenga ya societe civile hamwe n'ibinyamakuru vyigenga. Guhera uwo munsi burya hari hafashwe umurongo CNDD-FDD igenderako wo kurondera kuzimya burundu ivyo bintu. Ntibakeneye imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ntibakeneye societe civile, ntibakeneye amenyesha amakuru bigenga buriya kuva muri 2006, ariko ntibashotse abikora. Uwo wari umurongo bafashe. Rero araje ku butegetsi bwa Nkurunziza, naho yaciye ahera ico gihe agwana n'ivyo bintu vyagumyeho. Societe civile yariho yigenga, ikora raporo yerekana ibiriko biraba, imigambwe yari iriho ikaboneka ko iriho. Hanyuma ku rundi ruhande hariho RPA, hariho Bonesha, Isanganiro, hari ibimenyesha makuru biboneka nyine ko vyigenga bitari mu kwaha ku butegetsi. Ico rero coco mu butegetsi bwa Ndayishimiye nta kiriho. Mu myaka 3 n'igice amaze, nta kintu yakoze gituma dusubira kuronka societe civile yigenga, nta kintu yakoze gituma dusubira kuronka presse independante, ibimenyesha makuru vyigenga, nta na kimwe yakoze gitumbereye gukomeza kubaho imigambwe ikomeye yigenga. Ahubwo n'uwari usigaye iyi CNL ya Gatongwasa, murabona ko ayigejeje kure. Majambo yavuze uno munsi ntahumuriza umugambwe CNL, ibihe vyabo birashobora kuba bigiye kuba bibi cyane mu myaka iri imbere. Urumva kuri ico gihe aho tugeze bibaye bibi kwa Ndayishimiye kurusha uko byari bimeze mu myaka 3 n'inusu ya mbere ya Nkurunziza. Urumva ko iwe ariho bibaye bibi cyane. Dufate niho haca haza kandi ibintu bijanye no guhungabanya agatakazi na muntu bikomeye. Muribuka 2006, 2007 haca havugwa ukwica abanywanyi ba CNL imuyinga bagatabwa mu Ruvubu. Ikibazo cakomeye cyane kiraduza induru mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Naho uciye mu 2021 ibintu ubutegetsi bwiwe bukora n'akamaramaza byo kunyuruza abantu hakoreshejwe iperereza ry'igisirikare, aho bigiye kunahura kuko no kwa Nkurunziza byakozwe n'abasirikare b'imuyinga bari bakongowe na Colonel Vital Bangirinama yatwara intara ya gisirikare mengo ya 4. Ubu naho kwa Ndayishimiye naho nyene bikozwe n'iperereza rya gisirikare, hanyuruzwa abantu gushika uyu munsi tutazi neza igitigiri cy'abanyurujwe muri 2021. Muri wako twamurukiye n'urutonde rw'abatari bake, ariko ataco yigeza byishurako. Nkuko Nkurunziza yanse kwabaho uko guhana, gutohoza, guhana abantu bakoze ivy'imuyinga, niko na Ndayishimiye adashaka gukora ku bantu banyuruje abantu muri 2021. Murumva ko ukiri wa murongo usa w'ibintu bibi cyane. Hanyuma hacakurikira ikindi gikomeye cyaciye kiba, nukubesha ko hariho coup d'etat yagombye kuba, baca barafata abahoze mu butegetsi buhavuye, hafatwa President Ndayizeye, hafatwa Cegera ciwe Alphonse Marie Kadege, hafatwa n'abandi bantu batandukanye. Umurongo wari muremure, bagahohoterwa mu iperereza. Sinovuga ko ari ikintu bihuye neza n'ico cyabaye muri iyi myaka 3 n'inusu kijanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo ico cyateye gitumbera mu butegetsi nyene, abo bahorana mu butegetsi. Mugabo umuntu avuze ati nabo mu ntwari havuye, umuntu wa mbere aserukira mu Burundi ngira intwari havuye ya Nkurunziza ni General Arengiyome Bunyoni. Umva uko Nkurunziza yaciye aruhira gufata abo abari barongoye intwaro ihavuye ya Ndayizeye, niko na Ndayishimiye afashe uri ku mutwe w'intwaro yasubiriye naho muri yo ntwaro ari umugambwe wiwe. Urabona ibyabaye kuri Bunyoni, ibyo yagirizwa byo gutembagaza ubutegetsi, ingene ivyemezo bitaboneka mu byo bariko baramwagiriza, nk'uko ivyemezo vyabuze mu rubanza rwo kwa President Ndayizeye aho mu 2007 niko biriko biragenda.